hejuru rero itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2020 hano mu ntara yacu ya Rutana na cyane cyane muri komine ya Bukemba turimwo ubunyene turamukanye urubanza rudasanzwe nkuko ngira muri kumurayibona kwa ngiye gitambara banderole ku civugo turamukanye no munsi ngo turime tworore kijambere tugwize umwimbu turonke umusesekara umwe wose uronke icyo ufungura ngo turi kumwe twese birashoboka. Iyo ni cyubahiro kuri igihugu cyacu Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yama yaduhaye impanuro nyinshi cyane, yongera anaduhimiriza ko twokura amaboko mu mpuzu tukarima kugira ngo twimbure turonke umusesekara, hanyuma umunwa wose ucuronka icyo ufungura, maze ko yatwaronse umwimbu mwinshi cyo turonka n'icyo dushora umufuko nawo ucuronka amafaranga. Impanuro nziza cyane akongera akatubwira ati abantu muzotera imbere ntimuze mwibagire iwanyu, ntimuze mwibagire abandi bato bato, muzoce mugaruka mubafashe nabo mubazamure, tugire urunani rw'intamenwa, ati turi kumwe twese birashoboka. Imwe ntumbero rero abanyarutana na cyane cyane abo twita abakadre n'abadandaza twagiye hamwe kugira ngo dushire mu ngiro izo mpanuro z'umuvyeyi wacu. Dushaka dusanga kugira ngo umuntu arime yimbure aronke umusesekara nuko aba yarimye kijambere kandi akarima imbuto zirobanuye. Kugira ngo abantu bimbure nuko bateza gutera imbuto zimbuka zirobanuye. Twaciye twimbira rero cyo twokora tuca dushira ingufu hamwe, hanyuma turarondera imbuto y'ibigori irobanuye, imbuto BPA imaze iminsi igerageza ngaho iki kiyaya nyene, imbuto y'ibigori birobanuye bita mu gifaransa ZM 621. Iyo variete iyo mbuto tugomba dutange ibigori byimbuka cyane. Tutika rero koperative biragoye ingene twoha umuntu umwe imbuto mugenda utere mu ndimo iwawe, ariko kugira nyene abituhimiriza ati dushize ingufu hamwe twaje tuyatereka tubane duheza koperative, hanyuma koperative nayo izigwize, hanyuma mu nyuma bazoca baza barahanahana ari uko izo mbuto zagwiriye. None rero koperative yose ingaha muri komine ya Bukemba ni koperative Sangwe 9 turaja kwironsa iyo mbuto irobanuye ZM 621 ibigori imbuto ibiro 50 kuri buri koperative, kugira ngo muzoce mugira umurima umwe. Naho muri BPA twaravuganye ko bazodufasha gukurikirana iyo mirima, hanyuma tuzigwize, mu nyuma tugabure umwe wese aje gutera iwe kugira ngo tugwize umwimbu. Tugashaka rero uko tuzibashikiriza ku mugaragaro ejo aho bukera. Dushaka kuzoza kuraba iyo mirima ni mwateye ingene izoba imeze, kuko ahantu hatewe n'imbuto ibiro 50 sinke. Ku mwaka weze twatanze impene 5 kuri buri koperative. None n'ubu nyene murabona ko dusiye kubibuka, twatwemeye ko tuzoguma tubibuka. Rero kandi nihagira ikindi kintu turonka tuzosubira dushira ingufu hamwe nkuko tubisabwa n'indongozi yacu, hanyuma tugira ikindi kintu dufashije bene wacu nabo mu mitumba iwacu.